bwakeye canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Turi kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2025. Uno musi wa mbere tuza kurabira hamwe ibiriko biravugwa muri Primus League, aho muri weekend hariko harakina inkino zo ku ndwi ya 27 aho ihiganwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League risigaje inkino zitatu kugira arirangire. Umugwi wa Aigle Noir ubandanya utsinda uhozako aho ariko uratsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Flambeau du Centre, mu gihe umugwi wa RRB Amasipiri wowo ubandanya wicira icobo cyo kumanuka mu cicaro ca kabiri, aho ubona ko ibintu bitameze neza. Turaza kurabira hamwe uko inkino zagenze na cane twibande uko imigwi ibiri iriko irahiganirwa igikombe ariyo Aigle Noir Fighters yo mu ntara y'Amakamba amahigwe woba ufise, ndetse n'umugwi wo mu Cibitoke Bumamuru Football Club amahigwe woba ufise. Nanaryo ubona ko imigwi yose iri muri course ariko hakaba hariho umugwi umwe wowo urusha amahigwe uyundi. Reka rero ducunguze umwanya umwete dutangure ikiganiro cacu, ariko tubanza twifuriza abakisu bose umunsi mukuru wa Pasika mwiza, aho waraye ubaye ku munsi w'ejo cyane ku bakatolika basanzwe bemera ndetse n'abakisu muri rusange basanzwe bemera uwo munsi. Tunifuriza imisuhuko abantu bose babagwaye, abari mu bitaro bitandukanye ndetse n'abagwariye imuhira, Imana ibiteho ibakize babandanye basubira kumera neza. Ni n'inkuru izindutse iravugwa aho umwungere mukuru wa Ecclesia Katolika Papa Francisco azwi ku izina rya George Mario Bergoglio yashengeye yajyamiye ukuboko kw'abagabo atakiri ku isi y'abazima. Mukaba muzi ko yarafise imyaka igera kuri 88 aho yava mu gihugu ca Argentine, akaba yari yatowe kuba umurongozi wa Ecclesia Katolika ku isi kwezi kwa Ntwarante umwaka wa 2013. Urumva ko yari amaze imyaka igera ku 12 yose ariwe arongoye Ecclesia Katolika ku isi. Rero tumwifurize uburuhukiro bwiza, murazi ko ngaha ku isi atari iwacu, yamaze kuba ajyabira ukuboko kw'abagabo. Ivyo nibiko biravugwa hanze y'umupira w'amaguru. Ni no muri ico gihugu c'Ubutaliyano inkino zari ziteganijwe kuno munsi zo muri Serie A zigera kuri 4 zaciye zunguruzwa, aho zizokinwa kuri ndigenekerezo, ndetse n'inkino zo muri Serie B zigera ku 10 nazo nyene zaciye zungururizwa kuri ndigenekerezo biturutse kw'iyo nkuru y'umubabaro yazindutse iravugwa mu gihugu c'Ubutaliyano na cane mu gisagara c'Ifatika. Reka rero twitangura ikiganiro cacu turaba inkino zariko zirakinwa muri Primus League ku ndwi igera 27 ngaho iwacu mu Burundi. Ni RRB Amasipiri ariko iratana mu mitwe n'umugwi wa Interstar, aho Interstar yaje ibatsinda ibitsindo 5-2. Yose ni urukino rwari kurubera kuri Centre Technique National mu Ngagara. Icagiye kuba mu rukino ni ibi bitsindo byose vyinjiye mu gice ca kabiri. Kuvuga ko mu gice ca mbere warabona ko bose yari imigwi iri determine, nubwo RRB Amasipiri ivyabo bisa n'ivyamaze kurangira mu mwaka uza batashobora kuguma mu cicaro ca mbere. Ni RRB Amasipiri première mita bayikinye neza, ariko deuxième mita uyu mugwi wa Interstar nawo waraje werekana ko ari umugwi myiza umenyeye na championnat, kuko vyari bigoye ko uwoze gusigura ukuntu Interstar yari ivuye gutsinda Bumamuru kuri juna 26 bagaca baza bagatsindwa no mugwi wa RRB Amasipiri. Ni na Ngozi City yariko iratana mutwe na Royal Vision baza kwanga igitsindo kimwe ku kindi, aho bariko bakinira kuri stade Urukundo. Ni Ngozi City ugiye kuraba mwibuke ko kuri june ya 26 ni Ngozi City yari yatsinzwe, kandi itsindwa ibabaje cyane. Ko Ngozi City yari yatsinzwe ibitsindo 8. Ivyo bitsindo 8 yari yabitsinzwe n'umugwi wa Flambeau du Centre. Uno munsi Ngozi City twabonye igitangura championnat, sito ko turabona uno munsi kuva birukanye umumenyerezo wabo cyangwa bakamuhagarika uyu Arusha Mohamed, ni kwa Ngozi City ubona ko ari ibintu bitameze neza. Kurumva ko mu nkino zibiri bamaze kuba batakaza amanota, nta manota barigera batwara 3, kuko batsinzwe na Flambeau du Centre kuri june 26 ibitsindo 8 ku busa. Icereza mu ibitsindo 8 byinshi cyane. None kuno munsi june 27 nabo bongeye baragabura igitsindo kimwe ku kindi. Urumva ko ku manota 6 bafise inota rimwe. Ni kintu atari ciza ku mugwi wa Ngozi City
bora burongozi bagasubiza ibintu mu buryo nkuko vyahoze. Na Vitaro nayo kiranganya na Academy Deira. Vitaro nayo nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Eggnod Fighters mu ntara y'Amakamba, none n'umusina kuri juna ya 27 vyaraye vyanse imbere ya Academy Deira. Bumamuru iriko iriruka ya nyuma ya Eggnod nayo yaraye itsinze umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Ni Bumamuru ku kibuga cyabo yatsinze Burundi Sport Dynamique, ukaraba byari bigoye ko ushobora kuza kuvuga ko Bumamuru yoshobora gutakaza imbere Burundi Sport Dynamique. Yego nivyo ni football, mu mupira w'amaguru byose birashoboka, ariko nimburi Bumamuru ko iri ku nyuma y'igikombe ukabuzi ko Eggnod iyo yari kitsinda daho zako byari bigoye ko uza gusigura abantu ko Bumamuru yoza gutakaza imbere ya Burundi Sport Dynamique. Kayanza United nayo iza gutsindwa ibitsindo bibiri kubusa no mu Gwarukinzo. Ukagenda kuraba Kayanza United nibyo baratsinzwe baratakaje amanota 3, ariko credit ku mugwi wa Kayanza United uko sinzi ko mubizi ko kuri junior ya 26 murazi ko yari yatakaje itsindi ibitsindi 9 ibitsindi 9 kuri bibiri utsinzwe no mugwi wa Royal Vision. Ukagenda kuraba ibibazo biri kwa Kayanza United kuko bakinyi ba Kayanza United ku munsi wa gatanu bakina urukino ku munsi wejo w'Imana ntibari bwaje mu myimenyerezo kuko bari baherukana mu myimenyerezo bose bari hamwe agategura umugwi neza, bari ko bategura urukino rwa Royal Vision. Ni kwa Kayanza United ubona ko hariyo utubazo na cyane cyane ku bakinyi, ubona ko bitari kwemera neza abakinyi be n'uburongoza hari utubazo bafitaniye. Byo bavyiza kwa Kayanza United bicaye hamwe abakinyi bakwatunganiza uburongozi bukaraba ibibura kwa Kayanza United bakitwara neza, kuko kuza gutsindwa ibitsindo bibiri gusa ugatsindwa na Rukinzo yo yari yiteguye neza, mu gihe Kayanza United yo itari yigeze ko imyimenyerezo iri hamwe bakagenda batoratoranye bavugana ati dufise match kanaka uri mu gukina première division habari hagahaze. Ni kuraba uburongozi bwa Kayanza United bugakosora ako kantu, ubundi bwo Kayanza United bafise abakinyi beza cyane. Olympique Star nayo yari kiratakaza muhira Stade Umuco imbere ya Musongati Football Club yaratembereye mu gisagara mu ntara Muyinga, ariko ni Olympique Star yatangwe kwinjiza igitsindo, Musongati iri kwigombora ku minota ya nyuma, Musongati za gutsinda ikindi. Nivuga ko Musongati tuvuga ko ibo yakoze nka remontada, yakoze comeback nziza. Rero Musongati guza gutsindira umugwi wa Olympique Star mu ntara ya Muyinga. Ni Musongati yakoze affaire neza cyane kuko mu ntara ya Muyinga usanze umugwi wa Olympique Star kuvayo sikini kiba coroshe. Musongati rero credits barayukoze akazi neza cyane. Message Dongozi nayo yari kiratsinda ibitsindo bibiri kubusa umugwi wa Musoshugwa. Eggnod yo yubona ko iri seriye iriko iruka hasejuru ku gikombe, yaraye itsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe itsinda umugwi wa Flambeau du Centre. Karaba urukino ubona ko Eggnod yaje iri determine na narijya iyo baza kurutakaza byari guhava biba ikibazo, kuko Eggnod no munsi nimba ari kubiruka bari kwereka ku gikombe n'umugwi wa Bumamuru mu ntara y'Ibitoke byari bigoye ko baza gutakaza rujya rukino. Ariko ku rundi ruhande ni rujya rukino rwari rugoye cyane kuko murazi kuri muri phase ale Flambeau du Centre yari yatsinze umugwi wa Eggnod Fighters mu ntara ya Gitega, ariko ku munsi wejo ni Eggnod yaje itsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Flambeau du Centre, gutyo bicaye babera neza baca batanga umugwi wa Eggnod ubandanye kabakaba hasi hejuru ku gikombe cy'uno mwaka cha Primus League. Rero ukagenda kuraba no munsi ingene urutonde wifata kibanza kuri junior 27 ruhagaze, biragaragara ko Eggnod itari kure yo gutwara igikombe, kuko Eggnod ifata kibanza cha mbere n'amanota 68, mu gihe Bumamuru ifata kibanza cha kabiri n'amanota 57. Urumva ko hariyo difference y'amanota agera ku ndwi, kandi nkuko yabivuze bwa mbere hasigaye inkino zitatu. Izo nkino zitatu rero zisigaye turaza kuraba inkino Bumamuru zitatu isigaje n'inkino zitatu mugwi wa Eggnod isigaje. Rero mu rutonde uno munsi gwifata kibanza ku junior ya 27 Eggnod ni ya mbere ifata kibanza ca mbere n'amanota 68, Bumamuru ni ya kabiri n'amanota 57, Musongati Football Club ni ya gatatu n'amanota 51, mu gihe Rukinzo ari ya kane n'amanota 49. Ya migwi itatu iri muri zone rouge ishobora gukoroka umwanya n'umwanya, uri mu kibanza cha 14 ni de Academy Deira ufite amanota 17, Musoshugwa no muri mu kibanza cha 15 n'amanota 13, mu gihe mu Rwanyuma ari RRB Amasipiri ufise amanota 9.